Femi One rero yakoranye collab na Natasa Ngendabanga. Yakomanyese ko Natasa amaze gukora collab n'abaririmbyi benshi. Yesi harimo Fally Ipupa de Cap la Merveille kuva DRC, Siba Kalungi kuva Uganda, Yamoto Band kuva Tanzania, Banana Soul kuva Tanzania. Yes, turasagaragaza kumurondera ku murongo wa telefone manager. Asagaragaza kumurondera ku murongo wa telefone manager Raphael Nyandwi ashobore kutubwira byinshi yasingene bimense yari muri Kenya ingene babayeho. Yes, ariko kurundi ruhande ni Natasa Ngendabanga nkuko mwabibonye kumbuga ngurukana bumenya asanzwe akoresha no murindikazi. Natasa Ngendabanga yagaragaye ari mu biro vya Trace ku murongo wa telefone. Ndi kumwe na Raphael Nyandwi. Yes, hello big bro, mambo vipi mzee? Hello? Salama bro. Safi baba. Mambo vipi? Mambo safi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana Boots FM, karibu sana Sunday Vibe. Raphael Nyandwi manager official wa Natasa la namba la bamba la boss. Asante sana Ami Pro Sunday Vibes amwena Buja FM. Nawashukuru sana, niko poa. Kabisa. Raphael Nyandwi muri kano kanya neza na neza uherereye he? Muri kano kanya ndi mu gisagara cya Nairobi, muri Kenya. Yes. Aho tumaze iminsi turi mu bikorwa bitandukanye turakora umunsi wa gatatu n'umunsi ibikorwa biko birabandanya neza kandi turashimana kubona yuko byose biriko biragenda neza. Yes, imbere yuko kumbure twinjira ku bikorwa byabakuye mu gisagara cya Bujumbura ibazana i Nairobi. Yes, umundira ndakubwire ni congratulations hamwe no murindikazi Natasa Ngendabanga. Nabonye mwasowe kandi kugomwa muza mu India Award yo mu gihugu cy'Ubuganda. Mwavyakiriye gute? Nisane yuko mwamaze kubibona. Yego twabibonye mukanya twariko kuko twari twatumiwe mu giteramo cy'umuririmbyikazi Femi One. Yes. Kuko basanzwe bari muri ibintu byo gukurikiza barafise ingingo bafashe cyane cyane kugira ngo bikingire n'ikiza cya corona. Yes. Igihe cy'isaha 10 zo mu gatondo gushika igihe cy'isaha 4 zo mu kumugoroba abantu bose baca bagenda mu nzu. Icyo no kubwira nuko twari twagiye mu giteramo cya Femi One ku gihe cy'isaha 8 gushika igihe cy'isaha 11 zo gushika igihe cy'isaha 3:30 aho twagiye nk'abatumire tugiye gushigikira umuririmbyikazi murasiko niyo gukona na gikorwa. Yes. Twase tubona nico gikorwa ayo mafishe yuko Natasha yagomwe muri iyo award. Yashima cyane kubona batwizeye. Ibi byose birerekana yuko ni ibikorwa cy'amutwe turakora kandi kubwacu turabishima cyane kurusha. Yes, kabisa. Nanyarija mumaze gukura mu Buganda Awards zigera kuri 3 High People zibiri hamwe na Rising Star Award. Muri serenetse yuko none mwaka award ta mu gihugu cy'u Burundi. Yes, hello Raphael. Hello? Uranyumva neza? Ndakumva. Yes, tukoreka twigaruke ku rugendo rw'abakuye mu gisagara cya Bujumbura rubazana i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Yes, n'urugendo rwari rurerure, ni n'urugendo mugiyemwo muri kino gihe hariho ingwara cyangwa ikiza cya COVID-19 mugisika muri Kenya. Babakiriye gute? Byari imeze gute Raphael? Batwakiriye neza cyane uhereye kuri management ya Femi One. Batwakiriye neza baratwakira neza, batubereye abana beza cyane. Ibyo byose tumvikanye barabikoze, turakora indirimbo audio turayikora neza. Ku munsi wahiye ejo niyo tuzokora video. Umva rero ko byose bimeze neza. Kugira yuko ibikorwa byose biriko biragenda neza. Abonye n'amafoto ku munsi wahiye ejo aheze twari twagiye kuri Pomplay nyuma mu mashirahamwe makomeye cyane. Ndetse no muri Trace mwarahashitse muba Natasa wayo muririmbyikazi wa mbere.
ego yabaye umuririmbyikazi wa mbere aja muri ivyo biro ndetse byaradushimishije cyane twashoboye gushika muri ivyo biro turavugana byinshi urumva rero ko ibikorwa byatuzanye muri Kenya byabaye byinshi n'ubu turabiheza turacabandanya. Yes, muratsabandanya tukiri ngaho nyene uvuze ko mukibandanya ni Femi One wenyene canke haraza n'abandi baririmbyi yo muri Kenya? Muri kano kanya twaje dufise projet y'indirimbo imwe ya Femi One. Kumbure tuzogaruka mu kindi gihe tufise zini projet z'abandi baririmbyi ariko pour le moment tuzokorana indirimbo na Femi One. Ego ariko kandi turafise ibindi bikorwa rero nivyo ariho n'ibindi turiko turakora bitari muri projet zo kuririmba cyangwa ibindi turiko turakora mu mubona n'ibindi gusa uru rugendo turashoboye kuronka connection nyinshi turamenyanye n'abantu benshi turamenyanye n'abantu bingira akamaro benshi bashobora kudufasha mu bikorwa bindi. Twizere neza yuko Natasa Ngendabanka indirimbo yakoranye na Femi One izosohoka imbere yuko umwaka wa 2020 urangira canke izosohoka mu ntango z'umwaka. Oya ni indirimbo igiye gusohoka mu ntango z'ukwezi kwa 12 mu ntango z'ukwezi kw'icumi na kabiri niyo tugiye gusohora indirimbo nkuko twabivuze. So urumva rero ko ari igikorwa kigiye guheraheza umwaka hanyuma kandi gitangure n'umwaka wa 2021. Yes, akenshi Natasa akora collab afise targets gukorana na Femi One. Target ni yahe Raphael? Wavuze? Mbuse Natasa amasokora n'abaririmbyi benshi kandi yakoranye n'umuririmbyi haba hariyo igitsuma akoranye nawe kubera iki gukorana no munsi na Femi One ni yahe target mufise muri management ya Natasa Ngendabanka? Twebwe mu gihe cyose turiko turakora collab n'umuririmbyi aba ariko arakora neza muri ico gihe. Yes. Ego muri Kenya ari abaririmbyi benshi ariko uravye muri kino gihe indirimbo umuririmbyi yashoboye gukora indirimbo trendinga cyane yari Femi One. Yes. So muri iki gihe rero turakoranye niwe twabonye ko tushobora gukorana na dukora indirimbo kubera izina ry'umuririmbyi dukora indirimbo bivanye n'igihe uwo muririmbyi aba ari kuri chart canke abafise trending. So ico nico tumye dukorana na Femi One. Yes, rero kumbe tuzokorana n'abandi kuko nabivuze ariko target nini ya nuko Femi One muri kano kanya yaba mu Burundi yaba muri Tanzania muri East Africa yose iyo ndirimbo yiwe ya utawisangiye ira trendinga cyane. So nico gituma rero natwe twamuhisemo kandi tukaba tuzi neza yuko ari umuririmbyi azozana ishusho ikomeye cyane muri no ndirimbo kandi turazi nuko iyo ndirimbo tugiye gukora izoba trending. Asante sana bwana Raphael Nyandwi ndagushimira cyane kwa wemeye gutsa muri Sunday Vibe. Imana iguhezagire cyane big brother. Ndabashimiye cyane nanje Imana ibahezagire amepro kama abarundi baturindire mu biza tuzoba turi mu gisagara cya Bujumbura kumbure ibindi tuzobivuga twamaze gushika ngaho Bujumbura. Karibu sana nyumbani, home sweet home. Murakoze cyane na cyane ko muri kano kanya ino utaronka akajyo kugira ngo ugende muri boîte urumva tubona ko bigoye cyane ariko nibaza tugarutse Bujumbura tuzohurira ahantu henshi kabisa kugira ngo ushobore kuryoherwa. Amatwa asumira ngo Natasa arakumbuye muri Club du Lac Tanganyika cyane gose. Asante sana unamutura mukirinzi umubwire yuko mu Burundi wabo tumukumbuye. Ego mendibaza ngo nko kumunsi wejo mu murondeza muri each connection azobitaba kabisa tuzogerageza kumurondera nta kibazo. Murakoze cyane ndabashimiye cyane amigo. Merci beaucoup. Yo yari Raphael Nyandwi manager wa Natasa Ngendabanka. Mwamumvise yari karatuyagira kuri collabo ya Natasa ari kumwe na Femi One. Murumva yuko indirimbo igiye gusohoka imbere yuko umwaka wa 2021 ugera n'indirimbo igiye gusohoka mu ntango z'ukwezi kwa 12. Turindire collabo ya Natasa ari kumwe na Femi One.